mudukundire mwese tubaramutse amahoro mwese mumeze neza. Izina ry'iwanje nitwa Ndikuriyo Merance, nibaza ko mumeze neza. Twegeye kubaramutsa abantu mwese muriko murankurikira. Nizera ko mumeze neza. Uko biri kose ndazi yuko musanga kenshi bigoye gufata akanya kanini kugira ngo dushobore kuganira namwe. Izina ry'iwanje nitwa Ndikuriyo Merance, nkaba ndi umujournaliste, nkaba ndi umujournaliste bénévole muri radio Maria Burundi. Hanyuma nkaba mfise televiziyo yanje yitwa Dunda Entertainment, muzoyisanga kuri YouTube. Uzokwandika Dunda Entertainment TV, ucuyisanga kuri YouTube. Rero ntiriwe ndateba, nakubwiye ko izina ry'iwanje nitwa Ndikuriyo Merance. Ni amateka kuba turi kumwe, kuba turiko turavugana. Rero kuri uno mwanya ngomvye kubabwira ico bita imbonakazoza y'urwaruka rw'abarundi, kuko imbonakazoza y'igihugu c'Uburundi yarateguwe. Ariko imbonakazoza y'urwaruka rw'abarundi nayo nibo bayitegurira. Ni vya bindi mwarumvise turiko turababwira tuti urwaruka nakazoza. Ico kiganiro kuri radio Maria gihora kivuga. Nanje rero kuri ino shene ndipfuza yuko urwaruka nakazoza canke imbonakazoza y'urwaruka ngira ikintu ndayivuzeko. Sinshobora kuvuga kuya leta, kuko leta bafise intunganya ukungene bobo batunganya ibintu. Ndiko ndavuga kuvyerekeranye n'imbonakazoza ya twebwe urwaruka. Murabona ko bavuga ngo le pays émergent, nukuvuga kizoba kiriko kiraja mu nzira y'iterambere. Tuzoba burya twarabitanguye. Ni kuva uno mwaka, ahubwo babitanguye kuva 2023. Ubu tumazemwo imyaka 2. Turiko turagenda tuja kuba turi emergent mu mwaka wa 2040. Inyuma ya 2040 gushika 2060 murumva ko hazoba haciye imyaka 20. Muga kuva muri 2025 kugera 2040 izoba ari imyaka 15. Ariko kuva 2040 gushika 2060 izoba ari imyaka 20. Rero kuva 2025 kugera 2060 izoba ari imyaka ingahe? Izoba ari imyaka 35. Ni kuvuga umwana ariko aravuka ubu nyene turiko turavugana, kugera 2060 azoba amaze imyaka 35. Je nanje nzoba negereza mu myaka 60 ningahe, hafi 63, kuko ubu mfise imyaka 33. Muri 2040 uca wumva imyaka nzoba mfise imyaka 40 ningahe n'umunani. Ndipfuza rero yuko mwebwe mukiri batoya, mwebwe mukiri urwaruka, mwogira ca kindi bita ambition. Iyi ambition ikaba ariyo ibafasha kugira ngo ushobore kugira. Nogerageza kuvuga ambition kugwaruka niki. Ambition ni gufata intumbero, objectif y'ikintu ushaka gushikako. Mbega woba uri kuriga kubera iki? Woba uri gukora buri kimwe kubera iki? Ni igiki gituma ushobora kuva muhira ukagenda kwiga? Ni igiki gituma ushobora kuva muhira ukaja kurondera amahera? Ni igiki gituma ushobora kuva muhira ukagenda muri business? Ibi vyose
nivyo dushaka kwiyumvira ko rero iyi mbona kazoza leta yateguye ego urwaruka rurimo mugabo umuntu en personne umuntu kubwiwe nawe arashaka gutegura kazoza kiwe sivyo none reka nshobore kubabwira nko kuvyerekeranye na kazoza k'umuntu murazi ko gahera mu mashuri ariko baratubwira bati iyo uhejeje irya bita post fondamentale yoyo murazi ko rimwe rimwe igarukira mu w'icenda umaze kugenda mu w'icumi na rimwe kuduga kugera mu wa mbere mu w'icumi na gatatu ico gihe iba post fondamentale mugabo umaze kuyirenga ukagenda muri kaminuza iba baccalaureat umaze guheza baccalaureat uca ugenda muri master uhejeje master ugaca ugira doctora rero muri rusangi ntabwo umuntu yokwiyumvira ico akora ngo nuko ahejeje baccalaureat nico nagomba mpanure urwaruka umuntu yarakwiye kugira ico atanguye ageze akiri muri fondamentale akaba yamaze guplaninga buri kimwe kikazoheza kikamufasha sinzi ko muriko murantahura ivyo ndiko ndavuga imbona kazoza y'urwaruka ni imbona kazoza wiyumvira ukiri urwaruka nyene ukiri mutoya hanyuma imbona kazoza y'igihugu nayo rimwe rimwe uzosanga iteza igihugu imbere igihugu muri rusange urwaruka ruba rurimwe mugabo ntabwo ari leta iza ngo iba planingire ubuzima bwanyu ntabwo ari leta iza ngo iba ariyo iplaninga ubuzima bwanyu ivyo navyo muravyumva ni ukuvuga iyo wewe nyene wiplaningiye ikintu uraheza ukacandika arivyo bita bijya bya plan d'affaires nako arico gituma abantu uzosanga bavuga bati cette personne urya muntu c'est un homme d'affaires ama affaires muntu niwe ayironderera ingabirano umuntu niwe azibagararira niwe azibagara burya buri kimwe turakwiye kucibazako ariyo mpamvu rero tubabwira tuti mwebwe muriko muradukurikirana murakwiye kugira ikintu mukoze rwaruka murakwiye kugira ikintu mukoze ku buzima bwacu ku buzima bwanyu kikazodufasha ejo hazoza murakwiye guplaninga kuko amafere tumaze guplaninga niyo duheza tugaca tujana muri paeje kandi benshi baramaze kubigira mugabo igitigiri c'ababikora abakora projet kiracari hasi muri rusangi ukoze projet muri rusangi iyo ukoze projet urayishira ku mugaragaro igakogwa rero imaze gukogwa bituma abantu bagirane bituma abantu baronka ubuzi ubwo buzi rero tuzoba turiko turaronka nibwo buheza bukatugira abo turibo bukazotugira abantu banyabo bakuze niyo mpamvu rero tubabwira tuti tegura plan d'affaires yanyu mutegure passion yanyu kugira ngo iyo mbona kazoza izogere bimeze neza numva ntobarambira numva ntobabwira ibintu vyinshi ariko ndipfuza yuko urwaruka rw'abarundi rugira ico rugezeko murakoze muhezagirwe